Mwiriwe mwaramutse bivaye na muserere njura kuri station kuri Kageorgis TV. Ubwa mbere mvyende kuri subscribe, like, partage. Ijambo rimwe gusa yavuze ryatumye yicwa. Uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse. Mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Igaruke cyane mu gihugu cy'u Burundi, igihugu kiri hagati muri Afrika, tegereye inyanja n'imwe, kikaba cegereye igihugu cy'u Rwanda. Ubu tugaruka cyane umugabo yagiye aboneka nk'intwari mu gihugu, aho rero twavuga ko ubutwari bwiwe bwashikanye u Burundi ku kwikukira. Naho si uwundi ni umuganwa wa Rudoviko wa Basore, akaba vyagwa n'umwami Mwambutsa wa kane, nyina akaba yari umwamikazi Kanyonga Tereze. Ubwo Gasore mwumva yavutse itariki 10 z'ukwa mbere 1932 i Gitega. Ubwo Gasore mwumva yatanguye ishure afise imyaka 7 gusa. Tuzubira inyuma cane tugaruka ku Babirigi. Ubwo Gasore akiri muto, Ababirigi nibo bari bifitiye igihugu mu minwe, kandi vyaragaragara cane ko Mwambutsa wa kane ari wese wa Gasore atabushobozi yari afise ku gihugu. Mu 1939 wa Gasore niho yatangura amashuri mato mato i Bukeye, hama abandanya ayo mashure mato mato mu Kanyinya hamwe n'Igitega. Neza neza Rudoviko wa Gasore yaciye aja kwiga secondaire mu Rwanda muri Asirida. Ahejeje secondaire mu gihugu cy'u Rwanda ku myaka 20 yiwe gusa. Rudoviko wa Gasore yaciye aja kubandanya ivyigwa vyiwe vya kaminuza mu Bubiligi, aho yaciye yiga kuri kaminuza yitwa kaminuza ya Anvers na Louvain. Wa Gasore ahejeje kaminuza yiwe yaciye agaruka mu Burundi afise ihangiro ryo kwirukana Ababirigi. Neza neza twinjiye muri politike yamuranze. Hari mu 1959 Wa Gasore niho yasaba umuyobozi mu vyo ajejwe harimwo itunganywa ry'ibwirizwa shingiro. Niho Wa Gasore yamutumbera amusaba ko boshira ibwirizwa shingiro ry'Umurundi kuko nta ryari rihari, ariko ntivyakunze na gato kuko uwo muyobozi w'umuzungu atabimwemereye. Nyuma yaho Wa Gasore yaciye atanguza amashirahamwe agana ku kwikukira. Ivyo rero Ababirigi ntivyabashimishije na gato kuko bari bazi ko ata Murundi ashobora gushinga ayo mashirahamwe, ariko Ababirigi ntiboroheje Wa Gasore ngo ashinge ayo mashirahamwe, baciye bamubuza mu majambo make. Hari mu 1958 niho Wa Gasore yatanguza umugambwe iprona, Union pour le progrès national. Uwo mugambwe waje kugira wirukane Ababirigi kandi Uburundi bushike ku kwikukira. Mu 1960 umuganwa Rudoviko niho yamenyesha asabira abanyagihugu kudasubira kuriha amakori. Nyuma yaho hari hategekanijwe yuko haba amatora ya commune. Ayo matora Wa Gasore ntiyayagiyemwo kuko yarapfunzwe. Hari itariki 18 z'ukwezi kw'icenda 1961 niho amatora yaba, aho umugambwe iprona wa Wa Gasore watsinda ku bice 80% umugambwe PDC wari ukurikiyemwo Ababirigi benshi. Rudoviko Wa Gasore yaciye atorwa aba umushikiranganje wa mbere ku itariki 29 z'ukwezi kw'icenda 1961 gushika itariki 13 z'ukwicumi 1961. Iyo tariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi 1961 niho Wa Gasore yagandagurwa aho yari gufungurira ivyamugoroba. Neza neza hari kuri restaurant du Lac Tanganyika. Ubwo rupfu rwiwe rukaba kwateguwe n'uwitwa Baranyanka, yari asanzwe aba mu muryango w'abazungu. Abandi bivuga ko bamwishe harimwo abakuru b'umugambwe wa PDC. Abo rero ni Ababirigi. Nubwo biruko abo bose sibo barekuye urusasu Uwamwishe akoresheje inkoho yitwa Kageorgis.
Ngiki catumye Rugurwa Gasore yicwa. Ijambo rimwe gusa yavuze niryo ryatumye yicwa. uyu munsi iprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Byateye umubabaro munini umuryango wa Rwagasore hamwe n'igihugu muri rusange, kuko byari bibabaje cyane kubura uwarondeye ukwikukira ku Burundi. Nk'uko bivugwa na mushiki wa Rudoviko Rwagasore, Rosa Paula Iribagiza, yavuze ati ku munsi bishimira ukwikukira ku Burundi, umuryango wa Rwagasore ntabwo bari banezerewe, ariko igihugu cyo cyari kinezerewe. Mbega Rwagasore yasize abana bangahe? Neza tugaruke ku bukwe bwa Rwagasore. Hari itariki 12 z'ukwicenda 1959 niho Rwagasore yakora ubukwe arongora Marie Rose Ntamikevyo, nawe akaba yapfuye mu 1973. Aho rero yasize abana babiri b'abakobwa, umwe yitwa Princesse Marie Thérèse, uwundi yitwa Marie P Rwagasore. Nk'uko bivugwa na Rosa Paula Iribagiza, mushiki wa Rwagasore, yavuze ko Rwagasore yagiye akizwa n'abayisilamu cyane, agasaba ko abayisilamu bogira ijambo rinini ku gihugu, kuko umunsi yaragiye gusinya ko yatsinze amatora i Bujumbura, abazungu bari barungitse abantu bamwica mu nzira, kuko bagenda bahagarika imiduga mu nzira, hama Rwagasore aca yambara imitamana cyangwa se impuzu z'abayisilamu. Izo mpuzu rero zikaba zaramurokoye. Bari mu muduga yarimwo rero ntibamenye ko ari we, kuko yari yihinduye. Kageorgis ariwe yatumwe ngo aje kwica Rwagasore. Imbere yuko Kageorgis yicwa, yabanje gusaba imbabazi umwami Mwambutsa wa kane ko ariwe yishe umwana wiwe, ariko bamutumye. Nuko rero Kageorgis ahejeje gusaba ikigongwe aca aricwa. Mbega Rwagasore nta wundi mwami bavukanye? Nk'uko bivugwa n'ikimenyesha amakuru Itorero, kirerekana ko Rwagasore yavukana n'uwitwa Ndizeye Charles, akaba yari Ntare wa gatanu, ariko nawe yaritavye Imana. Ni hano rero dusezeye kino kiganiro. Kamugwe mwese turashimire mu mwadukurikiranye na cyane mwibuke kugenda subscribe, like, partage na commentaire. Naho butaha bari kumwe na Joe Rakoze Vidasa kuri Kageorgis TV.